abantu batatu bafise umugera wa coronavirus mu Burundi ngo amagara yabo yifashe neza ubu ngo ntibagikorora kandi nta n'ubushuhe bagifise. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe na muganga Tade Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, ahamenyesha ko hari n'abandi 34 baheruka gupimwa, abo rero ngo bagendanye nabo bagwaye mugabo ngo basanze ko atanumwe afise umugera wa coronavirus. Tade Ndikumana mushikiranganje w'amagara y'abantu akavuga ko atanurucanco ruzigera ruza mu Burundi ko kugira ngo bakingire umugera wa coronavirus. Reka tumwumvirize. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekezo rya 8 ndamukiza 2020 ibipimo byo gusuzuma ubugira kabiri byakozwe ku bagwayi batatu bafise umugera wa coronavirus n'abandi bantu 34 bamaranye umwanya munini n'abagwayi batatu batowe ingwara ya coronavirus. Ivyo bipimo rero twakoze twasanze bifashe gukurikira. Bwa mbere ibipimo vyakorewe aba bagwayi batatu bafise umugera wa coronavirus twasanze bagifise umugera w'ingwara ya coronavirus, ariko naho biruko amagara yabo yifashe neza cane, nta nkorora bagifise, nta bushuhe kandi barafungura neza. Ibipimo navyo vyakorewe abantu 34 boba baramaranye umwanya munini n'abo bagwayi batatu batowe ingwara ya coronavirus, vyerekanye ko atamugera wa coronavirus bafise uko ari 34. Muri abo kandi twomenyesha yuko 21 bari bagiriwe ibipimo ubwa mbere bakaba bashoboye kuronka ibipimo bigira kabiri, hanyuma 13 nabo bakaba ryari rya mbere tubakoreye ivyo bipimo, kubera yuko nko twabimenyesheje turabandanya kuraba uwo wese bagiye hamwe n'abajya bagwayi kugira ngo tumupime. Rero turiko turaraba ibiharuro dufise, turashimira Imana yuko ataruherekane rw'iyo ngwara ariko roba mu gihugu hagati, kuko nk'akarorero aba 21 bapimwe ubugira kabiri uko niko amategeko abivuga, kandi uko twasanze batafise ujya mugera niko n'ubu twasanze amagara yabo yifashe neza atamugera bafise. Nkuko n'aba 13 bashasha twasanze baragiye hamwe n'abajya bagwayi batatu nabo nyene tuzosubira tubapime ubugira kabiri. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu bugwanya sida uboneyeho kandi akaryo ko gutanga umuco no kubeshuza ibihuha bifise intumbero yo guca ivutu abenegihugu. Ingingo ya mbere yerekaye gushira novuga ahantu tukurikiranira abantu bavuye mu bihugu duhana imbibe canke vyakure bakamara imisi 14 irabandanya gukurikizwa. Ariko kubera yuko bose batohera ngaho Bujumbura, umugwi igihugu cashizeho warafashe ingingo yuko no mu zindi ntara hoba hotegurwa mwe n'ivyo bibanza, na cane cane ahantu hari amahoteli mu ntara zose, kandi ko kuko twabishikirije abo bantu baheza bakirihira amafaranga y'izo hoteli. Rero turavye gushika no munsi tumaze gukurikirana hajya misi 14 abantu binjiye mu gihugu bagera 2936 mu gihugu cose. Muri abo rero abagera ku 2261 barakurikiranwe barakwiza imisi 14, kandi nta kimenyetso ciyo ngwara twababonye ko barashoboye gutaha mu mihana iwabo. Vyumvikana rero yuko ubu dusigaranye abantu binjiye mu gihugu bagera 675 mu ntara zose z'igihugu bariko babandanya bakurikiranwa kugira ngo bakwize irya misi 14. Aha rero kwindi noshikiriza nuko abenegihugu bateza gutandukanya abantu twiketse ko ingwara nabo turiko turakurikirana bo bakwize imisi 14. Iyo abantu binjiye mu gihugu tugasanga nta kimenyetso na kimwe c'ingwara bafise, nibo dushira muri quarantaine. Abo nta ngwara baba bafise. Muga dusanze turiko turapima tukabona bafise ikimenyetso cerekeye ingwara ya coronavirus, tumushira ahandi muri izolema kugira ngo tumupime turabe ko atangwara bafise. Uwo muco urakenewe gutangwa kuko twabonye ko hari abavyitiranya bakimvira ati umuntu
amaze iminsi 14 ari en quarantaine abagwaye canke tuba twamunye ko ikimenyetso c'ingwara sivyo. Nibaza yuko uwo muco ukeneye gutanga. Ikindi naco twashaka kubeshuza ni ibintu bigize iminsi bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, bavuga yuko mu Burundi twarakiriye ngo incanco zo kugerageza urucanco rwa coronavirus twahawe na leta y'Ubushinwa. Sivyo na buhoro buhoro bya bikoresho byerekeye gufasha ibitaro vya Prince Regent nkuko mubizi basanzwe bafitanye amasezerano n'igihugu c'Ubushinwa kugira ngo bafashe kuvura inkomere abantu baba bagize bagonzwe n'imodoka canke bagize amaksida kugira ngo bibafashe igihe bariko barabakora canke bariko barabafasha kugira ngo basubirane ushobora kugenda. Ni ivyuma rero bisanzwe bikoreshwa mu gisata c'ibagiro ry'abantu. Ibi rero twagiye tumenyeshe kandi abantu n'amakungu yuko mushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida butangaza icese yuko butazigira bwemera urucanco rwo rwose goza kugeragerezwa ku bene gihugu b'Abarundi. Ivyo abantu bavyumve kandi babimenye. Mushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida boneho kandi gusubira guhumuriza bene gihugu ubasaba kubandanya imirimo yabo bakurikiza ya mabwirizwa y'isuku twababwira mu kwikingira no gukungira ababo hamwe n'igihugu, na cane cane biciye mu gukaraba n'amazi meza n'isabune, biciye mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe, kubana mu nda canke guhana inkokora. Ivyo kandi bikazodufasha kugira ngo tubandanye twikingira, ariko kandi dushimira Imana yuko nkuko ndabibamenyesheje turavye abantu bashika 34 bari begereye hafi n'abajya abagwayi batatu. Turane neza yuko nkuko nabibabwiye iyo upimye umuntu ukabona ko atamigera afise urarindira iminsi 7 gahera wasubira ugapima, kuko ni vyiza kugira turabe yuko vy'ukuri atanumwe bafise umugera. Rero ibi bitwereka yuko abantu nivyo bajya batatu bona ko banduye bavuye hanze mugabo ataruhererekane rw'ingwara kuraba mu gihugu hagati. Ivyo rero bigatuma turemesha bene gihugu mugabo kandi hibuze yuko tubandanya kwikingira dukurikije by'amabwirizwa leta imaze gushiraho kugira ngo imirimo ibandanye. Kandi uko nabibabwiye gukaraba n'amazi meza n'isabune ntibifasha gusa gukinga umugera wa coronavirus, birafasha cyane gukinga n'izindi ngwara dusanzwe tuzi zifata biciye bifatiye ku bihimba vy'ihemero, ya magripe twama tubona, zijya nzoka zo munda. Birafasha vyinshi rero. Dusaba yuko abene gihugu bo bibandanya. Turamaze kubona aho bamaze kwifata inenegwe buke buke, turasaba yuko bo bifata nkama, kandi turashima yuko umugwi leta yashizeho gukurikirana ku munsi ivyerekeye kikiza ca coronavirus baheruka gushiraho imigwi mu ntara zose zofashanya n'ubushiranganje kugira ngo byose bigende neza. Zocerekeye abantu baba bafata ukutariko abene gihugu babagiriza ko boba babiketse ko coronavirus. Ivyo aha mu bushiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida twama twatanze umuco ku bibazo byose abene gihugu bashobora kwibaza. Ivyo nibaza yuko nuwo bikora yo bayihenze cyane, kuko nta muntu ashobora kurabisha ijisho ko umuntu afise coronavirus. Kandi nabivuze yuko hari izindi ngwara dusanganywe zisanzwe ziri ngaha mu Burundi zisanga ibimenyetso na coronavirus. Biro bisabwa yuko ata muntu yo kwitiranya ikinakiriye. Twaratanze intumbero yuko Abarundi hanini twobana twitona ziya zindi ngwara, kuko nk'iyo umuntu afise ubushuhe bushobora gutegwa n'ingwara nyinshi cyane musanzwe muzi. Rero turasaba bene gihugu ntihagire ukujaniranya kuhaba. Hano bakarorero ngira mara vyumvise aho hariho umwene gihugu yari avuye mu Cibitoke, birashika twaravyumvise ku ma WhatsApp, ugasanga umuntu avuze ati uyu yoba yazanye coronavirus ivuye hana hariya. Bijyaye si vyiza, kuko nkurya aye twarasubiye turamupima kugira ngo twereke neza bene gihugu yuko atari vyo. Yari yaciye muri quarantaine kandi araheze iminsi 15.
rero ico duhanura bene gihugu nuko botekana cyambere coco hanyuma umuntu agwaye afise ikimenyetso nimba ari inkorora nimba ari grippe nimba ari ubushuhe nimba ari angine kuko hariho abantu bashaka kwitiranya byose hari ingwara twese dusanzwe tubona nagende kwivurira mwegereye mugabo dutandukanye ingwara twahorana n'umuntu ashobora kuvuga ati jewe nahora hanze kuko iyi coronavirus ntiyavukiye ngaha mu Burundi ni ingwara mwese mwari ikurikiranye iza iva hanze ashobora kuvuga ati jewe ndavye iyo nahora kwisumamwo canke nari mu ngendo mu makungu haboneka ikimenyetso haba mbona iyo navuye yuko hari iyo ngwara yari maze gufata abantu benshi ndikeka ko ibimenyetso biba bijanye ico gihe aca telefona kujana 17 canke akagenda wenyene aho bari muhira akavuga ati reka jewe sinanduze kuko hajya iyo bavuze quarantaine canke ukurikiranwa sindi mu kirundi ngene bimeze no muhira vyokogwa kuko ukabona ati jewe iyo navuye nico gituma tutanezero n'abantu bagenda baca mu bihuru bakata hirya no hino bumve neza yuko tubikora kugira ngo dukingire abo bantu nyene n'imiryango yabo n'igihugu uwo nawe arashobora kuvuga ati jewe ndikeka yuko noba naranduye iyo nahora nta kibazo yuko rero ashobora kuja kwa muganga kabivuga kandi twaratanze intumbero yuko uyu muntu amaze kugira umwidondoro baca bamushyira ahantu tuheza tukagenda tukamupima mugabo rero ntagire uzofata ingwara zose tuzi mu gihugu azitiranye na coronavirus ivyo bizoba bigiye kutugora kuko iyi coronavirus turashima Imana yuko ngaha mu Burundi umuco wose twarawutanze nta kintu na kimwe cerekana yuko irikira kwiragira mu gihugu mbere kugira ngo tuvyoroshe ubuwe nayo ivyuma twarabiberetse tugiye no gushira ibindi vyuma mu ntara tubona kubera imigenderanire dufitaniye n'akarere k'ubuseruko nk'Ingozi Imuyinga Imakamba Cibitoke n'ahandi tubona abantu benshi bashobora kwinjira mu gihugu nabanye tuciye kubapima tutarinze kubizana ni Bujumbura rero abene gihugu batekana kandi bamwe bazi neza yuko kwikingira no kwirinda zijya ngwara twari dusanganywe ngaha mu Burundi bizofasha kurusha kandi bigatuma twikinana na coronavirus.